muri family mu muryango baci bakwakira gute batanga kubona ku ma screen ku ma media getsantwanye ku mbuga uyu munsi sindi mu rukundo uyu munsi sindi mu rukundo nuri mu rukundo urakoze hama tubandaye mu mwandiko bameze neza fresh bari mu rukundo turabandaye ariko biramutse nkuko uvuze ngo abakobwa bakina filime mu ego ngo ninde mukobwa wo ari kumva ko ja nawe mu rukundo nahakuye icigwa burya sinzosubira kuja kwa bafani cyangwa aranerefonye hajya wari wamuteguje ati no musi ndabagendera niwe yanerefonye ati uze kuza niwe yanerefonye arambira ati kane ndagukeneye uze tukwereke depuis 2013 2014 navuga ko niho nari nanguye kuza ndaja kuri stage nkina wibaze yuko hari habuze iki ni abantu uvuga ngo aho naba nazamye ego baza bakamfata bakambwira ati bro ego Mimi respect for you merci nawe warakoze kunyumvira ko ukanshira muri filme yawe sinumva nawe ukuntu nomushimira ni Mimi numva ko noshimira ku rwego rwo hejuru Mimi ndagukunda cyane ahubwo na telefone na Norask arambwira ati Truafa irifuza gukorana igakorwa nawe nzarumva arahamagaye ngo kani ngo twese tureraguza turaraba umuntu yitwa Kane mundi muntu kandi we wizi ko kwizina rya Elsa Levo ryo Kane na ryari bwaze umva yaragiye aramedita home aravuga ati reka ndamuha akazina ka nibutse kera ukuntu twakora filme tukazishira ku masede tuzize ku masede tukagenda kuzidandaza apana kuzidandaza zitwara tutwaye n'amahera tukazihereza aba DJ mu studio mudufashe mudushiriremwo ego izi filme zacu mu bantu muze murazibaha aha aba DJ uyu munsi ahubwo ari bo filme Cira Munda na filme Data na mafilme abiri ya wagwan ma people mwiri buci mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza yisho boy MC Gondo Sirwaina aka the one all alongside but mix easy ariko reka mazina gushimire cyane mu bayi wa mbere kubona biganiro bica kuri Anasia ikino kiganiro cyitwa Top Talent Show muzo murakurikirana chaque vendredi kira kumisi yose ya gatanu ariko reka maze shimire cyane aba big boss basanzwe badufata mu mugongo cyane agetse watandukanye tuba turi kumwe na Willy Bartender Ball yakabari kameze neza ubosokero bumeze neza eri mu gisagara ca Bujumbura neza mu Kabondo ariko tuba turi kumwe na DH Telecom imwe muri company society imeze neza ikora ama impression y'imipira gyatanzukanye amalogo y'ama brand gyatanzukanye yaba mawotokora eka n'amakagne n'amabaje n'amakalendrier ariko reka nigira mu mwandiko no munsi turi kumwe n'umwanditsi w'amareresi menshi kuva muri Media TV ariko ara trendinga mu cinema nyinshi zigesanzwe mu gihugu cyacu Burundi haba ku mbuga zigesanzwe hari cinema yitwa Cira Munda isinema iyoboye mu gihugu cyacu Burundi hari cinema yitwa Data isinema iyoboye mu gihugu cyacu Burundi yitwa Elisa Kwizera aka Mr. Kane brother umeze gute bro meze fresh abakuru yawe man mbone meza meze bon sinzi na alhamdulillah ndashima Yesu Kristo bro okay ariko imbere yuko nza kuvuga ibintu bigiye bitandukanye reka ntangure ndaragufelicita cyane ni best actor muri new generation mu gihugu cyacu Burundi bro thank you Gundos thank you cyane ndashimye thank you ariko reka mazina ndagushimira cyane kuko uri umwe mu wadufashe mu mugongo kuri Anasia 257 ni channel ya nshasha twagiye twiyugururiza kuko twabonye ati turafise n'abasanzwe dukora akazi kamwe bahavo badusupportinga ariko ndamukiriza ko baradukurikirana barakuntumye cyane mu commentaire mu biganiro agenda akora bambarira turakeneye Mr. Kane uzomuzane mu kiganiro Top Talent Show episode ya mbere ndabaramukije bakunzi ba Anasia nibaza rya mbere tubona so ndabaramukije nizere ko bameze neza mumeze neza nanje bameze neza
ni Mr Khan wa muhungu wanyu. Ya uyu munsi naje kugira tube turaganira. Ya ariko ugishika nagiye mbona umengo hari indi mpano wowe ufise ariko nshaka kuyimenya Mr nindi yoba gutanga style canke wowe ufise n'indi mpano yo kwiyambika. Bo iyo mpano ego iyo mpano hagenda yifise vyoshoboka kuko sinzi ukwambika canke niwe wiyambika niwe witwa style. Bo novuga ko sometimes ni jewe ariko uyundi mwanya hari uyundi muntu ndabikesha. Ego ni mustomi yitwa Gaga fashion. Nawe si wenda akorera muri Galerie de Boulevard ajya muri ville munsi y'ikiraro nyene muca muhabona. Ya rero muze mu mwiture nawe arabizi arabishoboye ni wabimfashamo. Ego ariko imbere yuko tuza gushika ku izina kuri trending ku masinema mesha gatandukanye Mr Khan ndakeneye udusangize biography mu minota igera kuri 2 gusa tuko tureyaga Elisa Kwizera ninde niyo mazina yiwe yahawe n'abavyeyi ariko turakeneye kumenya biography y'ubuzima bwiwe mu minota 2 imbere yuko tuza gushika ku izina Mr Khan riko rahitinga muri sinema y'u Burundi. Ya Elisa Kwizera no Murundi. Ego mfise abavyeyi bose. Ego ikindi naco bo narize même si atari menshi cyane ariko narize kwa bangana kose. Ndi mu muryango w'abana 9 nabandi umwana agira 5. Ego mba mu Kanyosha. Ya hama nkabandi umukinyi w'amafilm. Ego kuva 2014 gutyo. Ego ndabirimwo gushika uyu munsi navuga ko abavyeyi bamaye izina Elisa Kwizera ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr Khan. Ya nibaza ko nuko. Ego ariko nshishaka kumenya Mr Khan ricariza gute nuwahe mu idore canke nirihe cyitegerezo kugira Mr Khan ricariza direct kuva utanguye mu byo gukina amasinema. Mr Khan ryaje gute? Bo Mr Khan navuga ko si je nagihaye. Mr Khan si je nagihaye ariko narihawe na Joachim. Joachim jya mu director wacu Joachim Anthony. Kera je nitwa Elsolevo. Ego nani hayindi level sikuvyumva. Ego Elsolevo. Borumva kuri iryo zina Elisa. Ego yanakuye ko L so hama nishirira ko level. Ego parce que nibona ko ndi kuyindi level. Kuyindi level. Another level. Ego ariko nyine ivyo byari vya kera. Sasa turiko turakina turiko turakora akenshi iryo zina ryarabagora kuvuga. Mukumamagara niyo muriko murakina kuhamagara umukinyi bikabagora uko. Ego ya sasa director ariyumvira aravuga ati urakwiye guhindura ukita akazina kagufi cyane ariko akazina kakaba kakazina kashobora korohera abantu. Ego rero nuko namubwira ati nukuri jewe iryo zina naryo mpindura jewe ndakunda izina ry'iwanje Elsolevo narise nagiyumviriyeko so mbabarira undeke. Ego ngo sawa. Ego nari njambo yavuze ati sawa. Burya aho twari ko tukora repetition ya filme yitwa ishusho y'umukobwa. Ego hari kera nitwari bwa nayikore ya ishusho yo kwa Dani ijya filme yo kwa Dani y'umukobwa nitwari bwa nayikore gusa twako turayikora repetition twizeye ko tugomba tuyikore. Hama turiko turakora repetition ndibuka ico gihe yaraje umunsi ukurikira tuje muri repetition. Nza numva arahamagaye ngo kandi ngo twese tureraguza turaraba umuntu yitwa Kane mundi muntu kandi we wizi ko kwizina rya Elsolevo yo kandi na ryari bwaze umva yaragiye aramedita home aravuga ati reka ndamuha akazina ka Mr Kane. Ego niko gushikara aravuga ati ngo Kane ngo ngaho imbere candaraba ndavuga cheka nindire nabe uwo mundi mukinyi batuzaniye bishaje urumva. Ego ariko tubonana numwe ariko araguruka niko yacagira ati ingo nyene ndamubwira jewe je nitwa Kane urumva. Ego ngwingo ndagenda imbere acaravuga ati guhera uyu munsi iyi tariki n'uyu munota iyi saha uzokwama muzohore mumuhamagara Kane Mr Kane. Abakinyi bose ati vraiment iryo zina ni byerira mu. Ego
ndababwira ati nukuri umuntu azorimamagara tuzoshwana director ndakubaha ariko iryo zina naryo nkeneye gutunyita izina ry'abahindi ego kandi urumva mu ivyo bintu bya Sharukani Salman Khan urumva ibintu nk'ivyo aho kantu kandi gahereza ukanditse neza urabonamo kara kantu kavuye nyene ku bintu by'ubuhindi hari kan ego rero niko kumubwira ati wapi je vraiment nkeneye kwita izina ry'iwanje canke ry'abarundi ry'ikirundi basi ego niko kumbwira ati je navuze ivyo ego ewana ndavyanka sasa bukeye akamamagara uko nyene abakinyi bandi nkumva gumamagara uko nyene hirya bandi uko nyene birateba birafata rero ego ngumiza izina kandi ndanarikunda ubu rero ndikunda kubi ahubwo thank you so much ubu ndarikunda cyane ariko mu muryango bagiye bakwakira gute batanguye kukubona ndaza kugaruka kuri kino kintu urumwe mu basore binjiye muri cinema birekura cyane siko birekura cyane muri family mu muryango baci bakwakira gute batanguye kukubona ku ma screen ku ma media agiye ku mbuga mu mafilm agiye atandukanye mu muryango bakwakiriye gute Mbo kubisanzwe kwanza muri famille nabwo bigeze bakunda ko no kwinjira mu bintu bya cinematography ego kuva kera kera ko babona ko ari ibintu menga biri kuntwara umwanya babona ko ari vya bintu vy'ingesombi babona ko ari vya bintu nyene by'imico mibi nyene ego rero barambwira bati ivyo bintu vya film n'umuryango wacu ewana biri tofauti sana mama kuko yakuriye muri Pentecote papa Pentecote family yose Pentecote avuga ati ivyo bintu uri kurajamo n'ibiki ego sasa ariko nanje kubera ko yari impano yanje ego kubera ko vyari ibintu vy'iwanje ego akenshi naranagenda nkiyiba aja kubikora akenshi vraiment akenshi naragenda ariko sasa buke batanguye kuza barambona ku ma televiziyo ego hariya na hariya batangura kuvuga ati none uyu muhungu none ko muntu baramubanje uko tumugwanya ahubwo niko akomeza bijamo reka tureke turabiyo bizoherera mena uyu munsi ndashimira Imana abavyeyi banje barabitahura ubuye ahubwo baranshigikiye baranambwira kenshi ati ingo tugusangiza amwe mu makuru dufise urumva iyo support iva ku bavyeyi bakabamagara nyene bakamwicarika akambwira ati muhungu uri kudutera icubahiro kudutera iteka big shout out them tena bashimira cyane abavyeyi ba Mr. Khan nukuri kwe zomva hari jambo bakunda mama akunda kumbwira ngo ego ngo wewe nibiki wakoze mu bantu uburyo uya ahantu hose nciye uguma wumva baguma bambwira ngo he mama wa Khan ngo felicitation waravyaye umuhungu ego ego sasa mama kambaza ati ibi nibiki washize mu bantu ego ati wapi nta kazi kanje nyene nkora ego gakora Imana ikamfasha ego bakabishima ego rero umva babishimye n'umuvyeyi wanje acahazi ariko ubiha image imeze gute iyo uhuye na n'umuvyeyi bro akaba kwishimira muri career yawe yo gukina amareresi bro man namuzi ikintu ca mbere kiryoshe ego no gukora ikintu umuvyeyi wawe akagushigikira ego ni ikintu kindyohera gose kumva yuko mama wanje papa wanje family bose bashigikiye ego namuzi abantu bahora bamfasha gusharinga ibikorwa family ego baramfasha cyane ego ni igikorwa nsohoye ubona neza ko family yanje yagishizemo ukuboko ego igaposta igasharinga ego byari gusaba abantu babidukorere bakanga sometimes ego si bose ariko ugasanga abavyeyi banje bari kubikora cyane ibintu binyohera gose ariko winjiye muri industry muri entertainment yo mu gisata cyo gukira amareresi wasanze ari industry imeze gute wasanze ari industry yoroshe canke igoye iki gikorwa ntabwo coroshe industry yacu ntabwo yoroshe bro ntabwo yoroshe kubera ko irimo sirago nyinshi cyane ego kugira ngo mbo naho ndashika ego novuga ko harenze ariko aho nshitse ndahashimira Imana ego sasa kugira nshika ahantu rero naciye muri sirago nyinshi cyane nyinshi gose ku buryo iyo ndavyibutse nanje biranshira ahandi hantu ariko nyine nkashima Imana rero iyi industry turimo iragoye ariko uri umuntu uzi ico ushaka bikurimwo wumva nyine ko utari kurahatwa wumva nyine
kataraga kuku ego nyine ari impano yawe koko urabicamo kandi ukagenda hajya muri industry yo gukina amasinema wabitanguye heza imyaka ingana gute depuis 2013 2014 navuga ko niho nari nanguye kuza ndaja kuri stage nyine wibaze yuko hari habuze iki muri iyo myaka umaze kugira Mr Kane twari kumubona ava iyo myaka ariko tukaba tugiye kumubona muri ino myaka ingaha hari kagaragaraza impano cyane kandi abakunzi ba sinema bakora mukunda ku byukuri ico novuga ko reka mvuge rya jambo bavuga ngo ego buri kintu cyose ni gihe cyacu ngo inkono yose ihira igihe ni kenshi ni kera nivyo twakoze ego imyaka ni myinshi nivyo turiko turakora ego kandi koko twarakora atavyo tubona turiko twinjiza ataho tubona dushika ariko ijambo twizera ryari rimwe twavuga tuti igihe n'igihe igihe cyacu kimwe cyagera tuzoshika uyu munsi muri industry yacu hariho abatanguye filime vuba cyane ego nk'ubu nka 2020 2021 kandi babaye hit uyu munsi bari ama big brand ego urumva akabikora mu mwaka umwe myaka 2 3 ugasanga babaye big brand ego mu gihe urumva twebwe tuba twarabikoze ico gihe cyose ego ariko ro kubikora ico gihe cyose nidushike aho twari twifuza gushika nituvuga ngo ni ibintu ni kibazo canke n'ibindi bintu byaba byarabaye bibi no ahubwo ni imana n'igihe imana yadushiriyeho kitari bwagere rero ndabivuga gutyo kubera ko mon pote reka tubandanye kumbe guciye wibuka ibindi byinshi bw'itanzwanye nibutse kera ukuntu twakora filme tukazishira ku masede tuzize ku masede tukagenda kuzidandaza apana kuzidandaza kuzitwara tutwaye n'amahera tukazihereza aba DJ mu studio mudufashe mudushiriremwo ego izi filme zacu mu bantu muze murazibaha aha aba DJ uyu munsi ahubwo ari bo baza kuzitora ego nitwe twazitwara n'amahera ego tukabaha bakazigira ego nitwe twatwara amasede twazunguruka mu mihana y'abantu tuzibahereza atakira murabe filme twakoze urumva ego ico gihe rero ndacibuka ngahita mvuga ngo mana warakoze ko kidukuramo ariko kuva winjiye nicaye ikintu wungutse nicaye ikintu wahombye kuko nta vy'amavyerade ushobora kuba warinjiye muri kino gihe uhagaze neza ariko ntibibuze yuko ufise ikintu wungutse muri sinema canke nibifise ikintu wahombye muri sinema ariko ndakintu dusangize nicaye ikintu wungutse nicaye ikintu wahombye mu byo nungutse ni byinshi cyane narungutse ibintu byinshi pe ego narungutse abagenzi ego kandi abagenzi b'umutima ego wa mugenzi ushobora kuzama akakuzamura wa mugenzi atari njyajya ego narungutse abantu vraiment kandi nambuze ikintu ca mbere kiryoshe nukunguka abantu bingira akamaro ego nanje ndi mu bantu bungutse abantu bingira akamaro ego ba bantu uyu munsi wako baramfasha no gushika ubuzima bwanje aho bugeze navuga ko ari bo bariko baramfashamo ego naho ndi kuvuga mu ruhande rw'abakorege aba bantu dukorana umwuga wa cinematography ego kurundi ruhande narungutse n'abandi bantu ego abafanzi ego narungutse abafanzi bo mutima novuga rero ko uyu munsi naha ahangeze nabo ndabibakesha cyane ego nagiye ndunguka ibintu byinshi narungutse ikindi kintu icaye dusangize kumengo ico kintu kirakaze novuga ngo narahinduriwe ubuzima ego kuva ninjiye muri cinematography uko nari meze mu myaka iheze siku uyu munsi meze filme yarampinduriye ubuzima buke buke même si atari cyane ariko buke buke biriko biraza ndashimira Imana aho ngeze uyu munsi ndashimira Imana kuba no shobora kugura impuzu mu mafaranga avuye muri cinema ego ndashimira Imana kuba no shobora gufungura mu mafaranga avuye muri cinema urumva ndashimira ko nshobora gufasha famille mu mafaranga avuye muri cinema urumva ko cinema ni byinshi yamfashije ni byinshi cyane yamfashije ariko nkuko bama bavuga ngo nta nyambi buragahonzi
koko hari n'ibindi bintu usanga umuntu aba yatakaje. Uyu munsi kugira tugere ngaha ego hari ibitambo vyinshi twovuga ko twatanze. Twaratanze ibintu vyinshi ego vyinshi cyane pe, vyinshi bigiye bitandukanye. Twarashize inguvu ego cyane cyane. Hari amashuri jewe novuga ko nagiye ndasubira inyuma cyane, urumva, ariko ivyo OS no biharura gose, kuko burya ibintu vyerekeye n'amashuri n'Imana. N'Imana ivuga ati wereka amazi ndakugumize ngaha. Ego kugira ngo ejo canke hirya yejo nzogushikane hajya hameze neza nahateguye. Ivyo navyo ni ibintu uvuga ngo ndicuza. Ariko ni vyinshi nagiye ndatakaza, ndavuga mu vyerekeranye n'uburyo twarashize mu buryo cyane muri film. Cyane gose. Twarakoze ibintu vyinshi gose. Bro, twarataye energy nyinshi. Urumva? Navuga ko ni vyinshi, usivye ko ivyiza nivyo vyinshi gusumba ivyo twatakaje. Ariko reka twigire neza hano rero Mr. Khan yatanguye kugaragara cyane. Famille canke team Major ivuze iki ku buzima bwa Mr. Khan? Reka twinjire neza ku izina Mr. Khan ritanguye gufatisha. Siko izina team Major rivuze iki ku buzima bwawe? Rivuze iki kuri career yawe? Major n'umuryango wanje wa kabiri. Major ni timu nubaha, timu nkunda, nsonera, timu numva ko nokora buri kimwe cyose koko, numva ko noyitangira. Ni timu nyene kanatsinda turanubahana. Ni timu yanyubatse, iramfasha uyu munsi aho ngeze. Ndashimira umuboss asanzwe adufasha, adufashe mu mugongo, koko nakatakora nakatari karakora, nakinatakoze kugira ngo uyu munsi Mr. Khan, Angeli, Keve 14, Brighton Vika, Joachim Anthony Director, twese ngo tube turi uyu munsi aho turi. Rero Major yaramfashije mu kupunshinga, mu kunkura irankubita hirya, kuko ntabafise bajya numva kumenga byari kungora. Nivyo Major Major ni byinshi cyane numva ko noyivuga ko. Ariko nukuri ko Imana wumve ko simbona n'amajambo nokoresha kugira ngo mvuge famille yanje ya Major. Major ni babantu ni babantu uvuga ngo aho naba nazamye baza bakamfata bakambwira ati bro ewa napambana babantu afete ni babantu b'umutima pe. Reka mvuge gutyo mu ijambo rimwe, nabantu nshimira n'umuryango ukomeye kuri je. Urakoze cyane, reka tunabashimira cyane usanze twara Major, turamushimira hariya. Ariko twaragiye kubona ufitani ubucuti bukomeye cyane na Team Mof, bahunera Mutoni, reka nabandi benshi bagiye tsanzukanye. Team Mof ivuze iki kuri kare yawe? Ivuze iki ku buzima bwawe? Kuko mba numva ko yuko ubukwiye gushimira abo musanzwe mufatanya ibikogwa ahagiye tsanzukanye muri kare yawe. Team Mof ivuze iki? Team Mof bajya abantu n'abantu b'umutima man. Abantu b'umutima naba ndeka ndabite bakuru banje. Bose ndabite bakuru banje, bose abagize Team Mof. Bose pe. Bose nanzi ndadondagura naka ngo naka. Nabantu nabo bamfashije. Burya novuga ko Team Mof ifise nambu uyu munsi no bamfise amatafari. Nagiye ndashira ko aba nabanshira ko amatafari na Team Mof nayo yarashiriye kitafari. Itafari kandi rikomeye cyane. Kuko hari famille naronse ivuye muri Team Mof. Ukina muri filme Save the Date. Ni kintu camfashije cyane. Ni kintu cankuye ngaha naco kinshikana handi. Niryo ryatafari ndiko ndakubwira. Kuba baranyiyumviriye ko bakavuga bati reka tumukoresha ujya mu tipe. Wow, respect for you. Ndabemera ndabakunda. Nukuri n'abantu beza kandi nukuri nabo nyene sinuvukuntu bavuga. Ariko reka twigira neza rero ku sinema ziko zirayobora mu gisata cyo gukina amasinema mu gice cy'u Burundi, eka no muri East African, eka no muri Hope America bigiye tsanzwanye. Ari sinema zibiri zitwa Cira mu nda hamwe na Dad. Izo sinema Mr. Khan ariko arazigaragaramo zose.
aho tubona neza yuko feedback ku rugendo rwa Mr Khan ubona neza yuko rwateye ruduga cyane ariko reka ntangure ndakwibariza Mimi Mireille avuze iki kuri Mr Khan? Bo Mimi Mimi ndamuvuga gutega basha. Mimi ni big brand ya ego. Bo Mimi cyambere n'umukolege Ego. Umuntu dukorana akazi. Ego. Ameze neza. Ameze neza cyane. Mimi yanyubakiye ikintu kinini kuri jewe. Yanyubakiye ikintu kinini. Burya filme cira munda. Ego. Ni gikorwa gikomeye. Ya ego. Gikorwa c'inguvu. Ego. Ni gikorwa canshikanye handi hantu. Ni gikorwa mbo. Mimi respect for you. Merci nawe warakoze kunyumvira ko ukanshira muri filme yawe. Sinumva nawe ukuntu namushimira. Ndiko ndabona umengo hari amarangamutima muri kurazana. Ndekene yuko uwo mumpera ubutumwa hari ya Mimi Mireille n'abakunzi ba cinema Ciramonde n'abakunzi ba cinema y'u Burundi kuko ukuntu uri kurabivuga mba numva umengo hari ikintu cyo kiradubiza ku mutima. Mr Khan akwiye gushira habona cy'amashimo. Bo Mimi numva no mushimira gose. Mimi nyine yaramfashije. Mimi yaramfashije pe. Yaramfashe ukuboko. Arankura ahantu aho hose nagiye ndaca hari hanshikanye. Afata ukuboko aranzamura. Ego. Anterera ku yindi ngazi. Ego. Ni Mimi numva ko noshimira ku rwego rwo hejuru. Mimi ndagukunda cyane koko waramfashije pe. Waramfashije. Nawe mubono ushobora gushimira mubono uvuga ngo mubamfashije kugira kariyeri yanje ishikaha nawe urimwo. Merci beaucoup. Aho uri nawe wubahwe kandi ivyo ukora navyo bitere bije imbere. Kandi koko muranabibona. Ego. Imana ihezagire rero ibikorwa vyawe. Merci kandi Ego. Ariko wodusangiza nk'ibintu bishika kuri bitatu Mimi Mireille umuzi ko benshi batanazi ariko bamwe bamwihenda ko muri kare yo gukina amasinema Mimi Mireille bamubona hagiye atsanzwe ku mascreen agiye atsanzwe ariko nivyaha ibintu bitatu wamubonye ko umunsi wa mbere akwiyumvira ko umunsi wa mbere umubona ukavuga ati wow Mimi nukameze ya mbo kubisanzwe jewe abantu bari muri Yesu reka ndavyitegura. Ego. Abantu bakijijwe. Ego. Akenshi jewe nemera ugukizwa kwabo iyo tumaze guhura. Mu bikorwa umaze kubibona live. Kumubona live. Ego. Ubundi tukiri kure na kure sinza kwemera urya muntu bambwira ngo arakijijwe ngo cindavyemera. Wow. No. Uyo muntu bankimufitiye amakenga. Kabisa. Rero koko na Mimi yari mubona agirira amakenga. Yari mubona avuga ati yera no kwiyorobeka. Kwa no kwiyorobeka. Sasa tumaze guhura burya Mimi ntitwahuriye muri muri Ciramonde. Ego. Ahubwo Mimi twatanguye guhurira mu gikorwa muri filme yitwa Save the Date ya Honera Mutoni. Niho hantu natanguye kumubonera neza vyiyaguye. Bo nyene okay reka ndakivuge gutine vyiyaguye. Kuko twamaranye igihe kitari gito twamaranye nk'indwi zishika nka zibiri turi mu Rumonge koko n'umuntu mwiza uko nyene namubona kujya yitonda nyene kuri hariya kuri kamera hehe mu screen ahantu hagiye atandukanye na live ni kujyanye na aritonda pe nyene n'umuntu namavuga ati je nyene ndakijijwe aha bari hose ategezwa kwerekana akakijijwe. Ego. Rero naravyemeye ewana ndanayimwubahira cyane ico ni ikintu ca mbere ndamwubahira. Ego. Kuri aragendera uko yitwara niko nyene nivyiwe nyene. Ego. Ameze nka Sabasi no utakimwe. Ameze nka Sabasi. Ego. Hama ikindi naco kigira kabiri Mimi n'umuntu akunda ibikorwa. Mimi n'umuntu akunda ibikorwa kandi koko ukabona neza ko
igikorwa cawe kirimwo aracitaho ego nakatagira arakora pe ikigira gatatu ni umuntu afise urukundo ni umuntu afise urukundo aritanaho ambref nivyo ego muri kino gihe ubona acira munda ariko igucira inzira imeze gute nini gose man nabivuze bro nini sana parce que ndi kuronka ama feedback agiye atandukanye meza cyane ndi kuronka ibintu biriya bivuye muri ibi bikorwa muri ibi bikorwa maze gukora acira munda vraiment ni filme iri kinkorera amateka ego nabivuze neza yuko uri kuragaragara no mu cinema data siko ariko kuri Anashia ni channel ubona neza yuko tuba dukeneye gusangiza abakunzi bagiye batandukanye kugira tubane du supporting abana b'igihugu cacu Burundi ni umuryango wa Truafa usanzwe twagwa na Fanny Lavine umushinga nahe wiwe ni Rask ariko Fanny Lavine avuze iki Truafa ivuze iki muri kare yawe kuba baragukinishije muri data wabyisanzemo gute Truafa naho imbere kugira hasohoke cinema bamaje kwanza kugukorerako baragukoreye ko ava yuko cinema inasohoka bro ariko warabitawe karakazi kanya nakazi ego kandi basanzwe babikora ndetse biranabafasha ego rero kuba bo arakazi kabo nyene ni bon ego kubwanje naco vyari bimbwiye usivye ko nyene nahakuye icigwa burya sinzosubira kuja kwa bafani cyangwa aranerefonye hajya wari wamuteguje ati no musi ndabagendera niwe yanerefonye ati uze kuza niwe yanerefonye arambira ati kane ndagukeneye uze tukwereke amasene yagenze nabi tugomba gusubiramo arantelefona nari nabwo ukijyari turumvikana tel jour urumva sasa candagenda ngiye ivyakurikiye nibijya mwabonye ego ndabivuga twarabibonye ariko Fanny Lavine avuze ki muri kare yawe kuba reka tunamushimira cyane kubera gufashe mu mugongo aravuga ati Mr Kane n'umunyempano reka ndamuzere mu cinema data Fanny yakoze ibintu bikomeye cyane kuri ego Fanny yaramfashije ego ndibuka umunsi wa mbere mbona telefone yiwe sinawe wanashima ya telefonye ahubwo na telefone na Norask arambwira ati Truafa irifuza gukorana igakorwa nawe ndamubwira ati are you sure ati reka uvugane na mama lao novuga ko yari iyo ncuro ya mbere ego mvuganye nawe ego sivyo ko nyene twahura tugahurira mu bintu uko ariko nitwari gufata umwanya nk'uwo tuganira ikintu rero mva maze kuvyumva barambwira turagukeneye pe kandi uyaranje uze dukorane igikorwa ndababwira ati nukuri nta muryango nka Truafa woshobora kurondera umuntu ngo areke kwitaba ego rero baramamagaye barambwira ibikenewe ndababwira nanje bisabwa ibikenewe kugira nze gukora barambwira ati nukuri ni bien sana na kibazo na kimwe nta nuko twanavuganye kabiri gatatu avuga ati n'imiryango yugurutse n'abantu ahubwo bari happy sana abantu bari happy ku buryo je nababwiye ati kubisanzo jewe kugira nsohoke muri major nza gukinira ahandi hantu bimeze uku hari amategeko ari muri major dutegerezwa kugirako nayo ameze uku nk'ibi babwira ati nta kibazo na kimwe twakurondeye tugukeneye turagukeneye koko ingo tema ubwo nyine numva ko bateye batconfirma nanje ati kira deal done niko ukunda deal done nuko vraiment Fanny yaramfashije yashize kitafari nawe rikomeye cyane kuri kaya yanje
ndamushimira pe ndamushimira kandi vyimva mutima Fani wubahwe cyane waramfashije ni benshi yafashije ariko jewe nanje aho ngeze ku bwanje yawe yamfashije yankoreye ikintu kizima ni feedback mbona nyinshi zigiye zitandukanye zivuga kuri filme data na kinyemo urabona neza ko nayo yanteruye irankura hishikana hanze umunsi filme zibiri ndazishimira cyane kandi ndazishingira inahe filme Cira munda na filme data n'amafilme abiri yadugije kariya yanje ariko muri kino gihe no gushira mu ba best actor bagira kuri babiri mu gihugu cyacu Burundi bako baragaragara ivyo si vy'imbeshere nuko bako barabibona muri cinema ziko ziragaragara mu gihugu cyacu Burundi Mr Kani yiha amanota ngana gute muri kariya yiwe apana ashobora kuba wishimira ugeze n'amanota uyiha bo kubisanzwe umuntu biragoye ko yivuga umuntu biragoye ko yivuga ariko kandi nyene aho ngeze ni heza ni heza cyane rero abantu bonye n'ubwabo nibo bashobora kuvuga ati kuri ku 10 Mr Khan afise amanota nganuko ariko je ntabwo noza mvuga ngo afise amanota nganuko ntabwo no kubivuga bro ariko wavuze ikintu cangiheye cyane kuba ushimira bamwe bagufashe mu mugongo bamwe mba numva umengo umuntu atabashima muri kariya yiwe atabashima mu gikorwa abarimwo mba numva umuntu n'Imana nizohave imubabarira siko ariko mu kurangiza reka twigire mu kandi gace kitwa utuntu n'utundi siko Mr Khan numwe mu bakinyoma cinema yirekura cyane numwe mu bakinyoma reresi bishitse bakamuha sene yo gusomana umukobwa live abikora Mr usanzwe uri mu rukundo urakunzwe canke urakunze ajya warombaje gute uri mu rukundo bijya bintu uri ukora kuri screen muri cinema zigisanzwe uri kurasoma live umwigeme musanzwe baguhaye sene uri mu rukundo ndaza kubandanya ikibazo gikurikira uniwanyishura ego canke oyi uwo mukuntu kibajije none ndakibajije gute uvuze ngo bijya bintu uhora ukina muri film ugasoma abakobwa live urirekura ugasoma kandi apana ngaha ibi navyo tubizi yuko kenshi usoma uyu umusanzwe muri mu rukundo n'umuntu siko uri mu rukundo mbo they can be serious gato kuri ico utambesheye ukuntu rero agira be seriously kamere nko kubaza gatoya buryo utambesheye gundose abakunzi banashare abavyumva jewe uheruka kumbona muri filme iyahe ndi gusoma umukobwa ku muntu ariko byarabaye hoho byarabaye kera man byarabaye kera jewe byarabaye pe Angeli naramusomye bizu central atari na bizu centrale gusa kera byarashitse pe muri filme ya kera bakoze ikigenda vyibu ariko bibaye na feedback naronse nyuma yo gukora ico gikorwa nukuri ko Imana aciye mvuga ati sinzongera ico gihe wari mu rukundo kandi present wari mu rukundo ico gihe oya ico gihe sinari mu rukundo vyakweli ico gihe sinari mu rukundo ariko nubwo nari kuba ndi mu rukundo nari kubikora uyu munsi sindi mu rukundo uri mu rukundo urakoze hama tubandaye mu mwandiko bameze neza fresh bari mu rukundo turabandanye ariko biramutse uyu munsi sindi mu rukundo ariko novuga ko ibintu byo gukina nsoma umukobwa bizu central ico novuga ko nagihagaritse ariko bitandukanye cyane no gukina soma umukobwa aha kina soma umukobwa aha kumusoma ngaha ku maboko ivyo kuvrema ako nakazi ibyo birasanzwe bro ndabikora neza cyane nubwo no bandarurimwo nkasoma umukobwa ngaha muri filme uwo turi kumwe nkumva aranshwaniye
koko numva menga yo bandenganije Mhm. kuko sinobiheba Mhm. oya biri mu bituma numva nyine nisanzuye mu gukina n'umukobwa Mhm. kuko je hari ahantu ngera ndiko ndactinga Mhm. nkumva umenga kweri no bibamo nkavyinjiramo ukuntu Ego. urumva ya nuko mani nuko nuko Akabifilinga. nkabibamo mani Ariko Mr. Nivyo iyo umuntu ari trend kenshi aronka feedback kubigeme kuko twese ntituraba patiri bro. Siko twese tuba dufise feedback y'abantu benshi bagena baturondera ariko batubari yuko utari mu rukundo ariko muri kino gihe ni Mr. Kane ari trend ndazi yuko kuronka feedback muri commentaire canke muri message bagenda bakwandikira utanazi nini meho abantu bazikuye iyo bishitse umukobwa akakubarira ati Mr. Kane ndagukunda ndashaka yuko tuja mu rukundo Mr. Kane avyiheza akavyifatamo gute no ivyo ntabwo nshobora kuvyemera oya ariko biramaze gushika muri kino gihe kandi biramaze kuba ego mbere kenshi ego na benshi ego bara benshi barabimbwira ariko uko babimbwira ntabwo naca ndavyemera man même si nari murigo ntabwo nca ndavyemera ngo mfe kwemera n'importe qui ngo ni kubera ko ngo aje ambwira ibintu nk'ivyo rega jewe mfise amahame yanje ego urumva mfise kuvuga uti kugira ngo nje mu rukundo mbona akarorero nshobora kuba narihaye ati kugira nje mu rukundo nzoba maze kugera aha maze kumera gutya maze ivyo urumva ati kandi umukobwa nzokunda azoba ameze uku rero uje muri iki gihe ntihaye vraiment ntabwo ndavyemera mu rugendo rwawe n'icayi caho umaze gukora gushika nino saho uvuga ati kino cahanze upfa ndacicuza muri kariya yawe gukina amareresi muri kariya icaha cyo umaze gukora ariko nubu uvuga ati jewe nzopfa ndacicuza muri kariya yanje gukina amareresi kuko kino kintu naragikoze nagikoreye muri movie nyene haba muri movie canke muri live sanzwe bro cyo kirahari man tuve muri filme tuze mu buzima busanzwe ego n'ubu umuntu ndacibuka nyine nkumva ndababaye même si byarangiye ego kandi nabisabiye imbabazi n'ubu umuntu ndavyibuka nkumva ndababaye sana ego wanaje burya twarigeze kuba dushwana haraba ibintu nyene bo ego iyo ni family secret ariko mu kurangiza hari akabazo ngira ndakubaze nuze ku nkwepa siko muri sinema harabigeme beza baba college musanzwe mukina ni sinema y'u Burundi siko nuwe mukobwa muri sinema umaze kubona ati je uno mukobwa yaba vyakunda twobijamwe mu rukundo ashobora kuba ari umwigeme canke yarubatse ariko kabona ati je uyu muntu naho atari kuba atarubaka uyu je kweri ari kumutahukana ariko muri kino gihe akaba nawe aba ari nkumi ati twari kubijamo nuwe mwigeme muri sinema igitsina gore kandi bivuge mu kirundi benshi bumva ushobora kumura kavuga ati je uyu twari kujana mu rukundo wallahi bo urazi ndakubwire kwanza gundo nakubeshi jewe mu buzima bwanje ego nararahiye ko nozuja mu rukundo n'umukobwa akina film rero nkuko uvuze ngo abakobwa bakina filime mu ego ngo ninde mukobwa wowe ari kumva ko woja nawe mu rukundo ego bivuze ngo nawe uhari kubera ko jewe abakobwa nta mukobwa ntushobora kuja nawe mu rukundo akina filime ego ico kintu rero tukireke big shout out ariko Mr. Ndaragushimira cyane bro gushikino saha no guha n'amanota ni best actor kubera akagaragara mu sinema ziko ziragaragara mu gihugu cyacu Burundi sinema zibiri tuvyemeranye manu bimana siko tuvyemeranye ni sinema ziko zira trending ariko Mr. ubasangiza n'imboga bashobora kugusanga ko kugo naragiye mbona n'imboga zawe zigitandukanye usanzwe ushira ko ibigiye bitandukanye ubasangiza imboga zawe kugira baze kugira follow ku mboga ziwawe thank you cyo kintu merci kukivuga
merci no kuma amanota ego merci no kumbwira gutyo ego merci beaucoup hama ni benshi bakunzi ba Anashare ego hari abashobora kuba bataba bankurikirana ego ariko bakaba banakunda ibikorwa byanje ego nanje ubwanje bankunda ni waba wifuza kunkurikirana ushaka gukomeza unshigikira mu buryo bwose bushoboka ndafise imbuga ndiko ndakorerako ugiye kuri Facebook page wandika Mr Kan Burundi ego uraza kumbonako uhita ufyonda kuri follow ego kugira ngo uzurabona ibikorwa byanje uko bukeye uko bwije ndashirako uko umunsi waremwe n'Imana ndashirako igikorwa kiranga byose ibintu byose mbandimwo Facebook page unkorere follow ndetse unampere n'abandi bantu yo link ego ya page yanje nabo bagira iki bamfyondere follow ubibabwira ubibasabe ego dufashanye mu mfashe urubuga rwanje rwacari ruto ariko ruruko ruraduga kandi rero kugira ngo rushike kure nifuza ni mwebwe muzobimfashamo rero mumfashe muba munkorere follow ama muhereze n'abandi babinkorere ndafise na TikTok nayo ni Mr Kan nyene Mr Kan Burundi ni Mr Kan ariko ni drapo y'u Burundi ego wanditse uhita ubibona nahone ugenda unkorereko uzobugize neza cyane ndafise IG ariko IG ni Mr Kan official ego ya nayone usimbireyo urabe ukuntu unteza imbere merci beaucoup nibagiye kandi rero ndafise timu yanje ego umugwi wanje family Meja TV ego muri YouTube channel niho hantu hambere novuga ko ibikorwa byinshi byanje byinshi biri ni kuvuga ngo niho hantu nsanzwe nkorera ego niho muryango wanje simbira muri YouTube channel ukeneye kunkurikirana wandike Meja TV hariyo filme nyinshi ziryoshe zigiye zitandukanye ukore subscribe ugire comment upartage n'abandi nyene ubahereze kugira ngo abankunda ariko badafise ukuntu boshobora kubona ibikorwa byanje nabo bahereze ubereke ko aho bashobora kundongera kabisa asante Mr asante twakoranye neza bro ndero gushimira cyane ikasaba n'abakunze ko badukurikirana kuri Anashare ndabibutse kugira follow ku mbuga zibuza Mr Kan Burundi Mr Kan official Instagram page ya Facebook ya TikTok tugana kuri account yabo ya YouTube Mr Kan asanzwe ashirako n'amasinema bari kumwe na team cyangwa famille abagiye batsanzwe tubaha big challenge kubagiye batsanzwe bakina muri team Meja TV ariko nanakwibutsa neza yuko tuba turi kumwe hari na Mr That's Mix Easy ariko nanje nitwa MC Gondos kuva kuri Anashare ariko ndakwibutsa neza yuko tuba dufise na support zigiye zitandukanye na Big Boss Willy kuva muri Bartender Bar asanzwe afise akabari kameze neza ubusohokero umeze neza mukabona turi kumwe na DH Telecom ikora ama impression y'imipira amawotokora agiye zitandukanye ariko Mr Brother asante hasta la vista et ciao.